iyo tuvuye ni kure pe kandi urabizi impinga tugenze ni ndende pe nanje ndabizi imitego twasimvye urayibuka uko yangana inzuzi twajabutse urasibuka ko zitakama aha n'aha tugashwana nk'ababara ku mutima aha n'aha tukavana nkarira agakama. urakoze cyane. abakozi bose ba Buja Hit ndabasuye kubaha ikaze. It's me your host Mishu Miracle ya channel nimwe, channel ni Buja Hit. Mugumane na Buja Hit, ntiwibagire kugira subscribe kugumunyegera, ntiwibagire kugira subscribe ndetse ugire like and comment kugira ngo utubwire ingene vyagenze, ntiwibagire kugura notification kugira ngo the next video ubu wa mbere kwiraba. Sava mama, ndikumwe n'umuririmvyikazi twavuge yuko benshi baramuzi muri karaoke, mu nyuma ngo ari muri pause. Ibyo byose turaheze kumubaza ngo ari muri pause nivyo ntazi. Uwo nawe sundi ni Arka muramuzi mu mazina yiwe y'ukuri ni Ariane Kanyamuneza, ndabivuze gutyo muca mumenya. Arka bite? Ça va? Kuryohewe cyane. Ndagiye kwanda kubonye. wabonye apart umuririmvyikazi afise na doya comedy. It's good. Je m'appelle Kanyamuneza, nigeze ko mandyohewe partout je suis. Unbreakable indirimbo ni nyinshi. Sinicuza hariho n'iyindi hankana abakundana ya encore no love no peace. Izo zibiri nazo bazi jose. Kubera ko ntabwo zaronse promotion nk'ubwa mbere, ngira ngo nari nkiri mu underground. Ubwo ndi un peu sinkiri underground kujya nyene mugana narateye intambwe gato inaduze grade gato. Ibaze niho nari ndayikeneye mugana ndonka. Ya mama maze kumubona ni Ariane. Uri he? Bon, aha ndi ni hega bashi. Uri hehe mu muziki? Mu muziki bon. Ndi muri pause nkuko wabivuze, ndatekereje gatoyi. Bon. Muri karaoke narahagaritswe kubera ko ikintu cy'umwanya cyari gisigaye kingora kuvanga akazi na karaoke. Umuyobozi wanje viramunaniye kwihangana agira ati oya uri kuranyicira akazi sha havusha mu virus n'abandi buraja muri pause gato. Hanyuma kuvyerekeye carrière solo nayo nabaye bloqué mu gihe nariko ndakora karaoke, gukora ama repetition, usanga rero n'ama concert, usanga dufite n'ibindi biraka. Hanyuma akazi kagaca kajamwo, des fois usanga nakora les dimanches, ugasanga ndazinduka kare nja ku kazi. Umuryango urankeneye, umuvyeyi arankeneye, aho tuvukana abana, c'est trop de choses. Uhitamo yuko ikintu woheba ari umuziki? Oya sinawuhevye, oya nabanje kwanza kugira nteka manze mpagarike parce que bijya ntibita umwanya, ni ibintu biba biri kubimwo ico ukunda vraiment avuga ati uracihebera kandi uracitangira. Kubera ko bindi mwe sinabihagaritse ngize intego reka manze mpagarike gato mbenda hagarika gatoyi comme ça mbe nditegura muko guhagarika nahagaritse kuba kwa paresi imbere y'abantu mugabo hariya mu mbari ndiko ndakora kuko urabona novuga nti akazi ndagahevye none uyo muziki nzoca ndawuri hiki c'est ça. Aha, uri umwe mu baririmvyikazi twari dufise bafise ijwi ryiza. Ubwo pause ntubona ko niwagaruka bizohava bihara? Oya uzosanga abandi baduze. Bon, niwe baridugira kuko urumva kila munsi afise impano yiwe kandi kila munsi afise chance yiwe. Nubwo no bandi ko ndakora ntico mubuza yuko ya avance ari umukozi. Azeka kwa avance mu gihe adakora, nkaje urumva ndafise mes chance, urumva nzoguma nibandaniza kwa kundi nyene. Oya bivana no kuntu gusa umuntu akoze kugira yekane ko ashoboye. Yes. Ukiza mu muziki wari ufise avec unbreakable wari twibutse wari ushushe, twibutse gakore mu gahogo gatanu. Iyo tuvuye ni kure pe kandi urabizi impinga tugenze ni ndende pe nanje ndabizi imitego twasimvye urayibuka uko yangana
inzuzi twajabu turasibuka ko zitakama aha n'aha tugashwana nk'ababara ku mutima aha n'aha tukavana nkarira agakama. urakoze cyane. Ayana Kanyamuneza mu buzima akunda iki? Je ndakunda gutwenga cyane, ndakunda no gutamba. Ukavuga ko ukunda gutamba bira reka tubyibaze byo gutamba. Couleur yawe préférée ni? Couleur yanje préférée ni deux couleurs, ni rouge non ni noir et blanc. Ariane Kanyamuneza wawe muririmbyikazi ubavuze gukora mu bindi iyo bishika uburirimbyikazi bukanka wari kubiki wibaza ko wari kubiki kindi? Wibaza ko nabaye nararongoye kuri uyu mwanya afise nk'abana nka batanu. Abuziki abuziki habuziki kurana ibintu byose bisaba umwitwarariko, bisaba yuko utegerezwa kwifokaliza kuri ico kintu kagira ati bon ayina sinoja kumurondera umugabo kugira ngo ndamwihe no. waramubuze? Oya sinamubuze, nukubera kumenga uyo mugambi nta mfise kuri uyu mwanya kubera ibikorwa ndimwo birambuza. Ndabona yuko nuwo twa turi kumwe kuri uyu mwanya atari karantahura nta namwe twoshika niyo mpamvu usanga ndiko ndavana n'uyu ejo nsubiye gufatana n'uyu tukavana kubw'ivyo nabaye ndabirindiriza hariya gatoya. Ariane afise imyaka ingahe? Mbona avutse muri 88 ukuvuga ko mfise j'ai 31 ans. Grande fille, grande maman. Urafise abana? Oui, j'en ai deux. Deux? Oui, deux filles. Wow. Amazina yabo? Mukuru yitwa Belle Queen Ciara. Mutoyi nawe yitwa Belle Eureka Narcy. Scott, uratwereka ingene Ariane yambaye. Gira gutya tubone. Iyi mpuzu yagutwaye angahe ko mbona umenga? Wambariye angahe? Wibaza ko wambariye angahe? Kwishona bayishonye kuri non, là c'est moins cher. Inye nayo bayishonye ku mahera 200,000 menga. Mugamenga rero mutahera aranciyemo nimiburi buri kuyishona kuri 10,000. Hayima yo muzi Nicolas isanzwe, j'ai acheté ça 15,000 francs. C'est pas trop cher. Il va être 35. Ah, ça j'ai acheté 45,000 francs. Ibaye 8,000 presque. Aka j'ai acheté 15,000 francs. Mugabo garukiraho mugabo simava ntabya ngo le bag. Isaha c'est un cadeau venant de l'Europe. Sinzi ngo yaguzwa ngahe. C'est mon ex chéri. Wow. Wambaye. Okay, ufise telefone, iyi telefone ni S7. Wangahe? Sinzi igezweko. Wayiguza ngahe iyo? Je nayiguze 900. Okay, ubu uye muri no mwanya wambaye hafi 900,000 na yandi 900 non yandi 850 twako tavuga wambariye à peu près mu mwana unyo mwanya tudashizemo aya mabag akagakori nangahe? Oh okay, tugeze urumva ko tugeze no 900 wabonye tugeze mwabyumvise aho tugeze? Non, tugeze à peu près 1 million. Oui. Uno mwanya wambaye. Wereki watoye izi mpuzu kwanza? Bon, bavuze ko tuje kuri plage. Nshaka kuronka kayaga. Mu mpuzu zose wasanze iyo guha kayaga ariye. Izindi zose ziramfata cyane mugabira urabona umuyaga uje urirenga. Uyi ninde gutoje style? Moi-même, jewe nyene. Urafise don na stylisme, urafise don y'u stylisme. Ego. Ya ni nkuko mfise na don yo mu mutwe ibintu nkora mu mutwe. Coiffure ufise? Coiffure. Nawe ubu mfise coiffure isanzwe kubera ko. Ya ngiyi coiffure mfise pour le moment. Mugabo ndifuza kwa nahindiye mu misiza muzobibona. Any boyfriend? No. Any boyfriend? Nta numufise. No. I'm free. I'm free, hein? Ufise ba ex bangahe? Mama shaho we ico kibazo kiragoye kwishuramisha. Nabonzi.
umwe urashobora kuvuga umwe babiri batatu umuntu wakunze mu buzima ntumwibagire umwe babiri batatu bane 10 batatu 20 30 ngiyaho nakunze no twatanguye gukundana nkiri muto kuko mu nyuma inkundo ze zamaze kuba pirate watanguye gukunda ufise imyaka ingahe je me rappelle pas natanguye gukunda ngira mfise âge à 15 ans et j'étais avec un gars qui s'appelle Chaka bon niko bamusiyona yitwa Chaka mugabo son vrai nom menga yitwa Janvier non c'est pas Janvier nibagize nagiye muganibuka gusa ko mutazira Chaka mugabo acigiye kinini tutabonana vraiment j'étais bien avec lui hein mwamaranye igihe kingana gute na Chaka nka 2 ans bisigura yarakuze cyane kuri je urumva yaransemba ni omenga ndakana kiwiwe bisigura ko kuva a 17 ans gushika ku myaka 31 abandi mwavyumvise ntibigeze bakunda ndetse amaze kwa pirate inkundo zaho abakunzi bose ba Buja Hit reka tugushimire ahiyani oh merci beaucoup Michou urakoze cyane kutwugurura umutima merci namwe abakunzi bose ba Buja Hit nababwiye ko ndabakunda cyane it was me your host Michou Miracle mugumane na Buja Hit ama interview ni full nimwibagire kuga subscribe kuri inyuma ya kamera yari Scott